nk'umukenyezi ico waremewe so kwitwa umuvyeyi gusa kuko ivyo ushoboye birengeye kwitwa umuvyeyi. Turabaramukije mwebwe mwese mwashimye gukurikira ibiganiro vya televiziyo Burundi, kaze muri ikiganiro cacu. Mu Kirundi hariho imigani bavuga berekeza ku butwari bw'umukenyezi ku butwari bw'umugore. Hariho iyo bavuga bati umuhusha atunga ahusha umugore, byerekana yuko umugore ari w'igiciro kininiya, ari itunga rikomeye mu muryango no mu gihugu. None kugira umukenyezi abe by'ukuri itunga rikomeye mu muryango no mu gihugu yokora iki? Twatumiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira tuganire ivyerekeye umukenyezi w'akarorero ico yokora. Tukaba tubahaye kaze muri kiganiro. Murakoze cyane. Twavuze ko tuza kuvugana ivyerekeye umukenyezi itunga mu muryango, umukenyezi itunga mu gihugu, umukenyezi itunga rikomeye. Mwebwe mwarahawe izina ry'ubuhizi babatazira mama buntu. Yego. Iryo zina mwodusigurira ico rivuga mu majambo makeya? Iryo zina buntu Yego. ririmwo amajambo abiri. Buntu ririmwo ubwa mbere iciyumviro kijanye no gutanga kugaba, ariko harimwo n'iciyumviro kigira kabiri kivuga uko umuntu ameze, ubumuntu bw'umuntu, uko umuntu ameze. Yego. Harimo gutanga. Yego. N'ubuntu, ibintu bigize umuntu. Yego. None bavuye muratanga. Icambere iryo zina iyo ryavuye umunsi umwe twari mu masengesho, hanyuma umuntu ariko aratwigisha ukuntu Imana ishaka gukoresha umuntu kenshi banza kumuhindura izina. Araduha akarorero ka Aburahamu, ukuntu yari Aburamu, Imana imuhindura Aburahamu. Ntarinze kwinjira mu cyo byasigura ibya mbere n'ibya kabiri. Aratuha akarorero kuri Petero, bwa mbere yari Simoni. Araduha akarorero kuri benshi Imana yagiye irahindura amazina. Hanyuma ashiravuga ngo burya nawe ngo Imana igiye kugukoresha, avuga muri rusange, burya nawe Imana igiye kugukoresha, ngo kandi ngomba ibanze guhindura izina. Hanyuma akiri karavuga jewe nkumva mu mutima wanje numva nshaka buntu, nkavuga ntese Imana yonyita buntu. Aho muri jewe ndiko ndavuga buntu nkaca ntangura kuvuga ngo Imana ntese Imana yonyita buntu. Ni inyise buntu jewe numva nshaka izirangirira ubuntu. Ingirira ubuntu no kuvuga izirampa ivyimpaye n'ibintu n'ivyiyumviro no kuntuma ivyimpaye, numva nanje niteguye kuzoca ndabiha abandi. Yego. Hanyuma ubwo nyene ahejeje ubutumwa jewe nari kuko twari mu masengesho nari buryo bwiwe acarampindukirira ngo none nk'ubu ngo ari Imana ikakubaza ngo ugomba kwitwa nde, ngo woco vuga ndataruka ntibuntu. Hanyuma kuvubwo numva rigize ubushobozi ubwo nyene muri jewe. Uwo twahuye wa mbere dusohotse namubwiye ntiburya je ntuzusubire kunyita Denise, je nitwa buntu. Nkumva abana nshika ndababwira je nitwa buntu, nkumva vraiment inteye umunezero udasanzwe. Hanyuma icyantangaje nuko nabandi baciye barimenyera gose, abo twasengara hamwe baca baguma banyita buntu, rica rirafata. Hanyuma narumva rero nshaka kuba itwiyo, nshaka kuba umugende canke uwuri hagati y'Imana n'abantu. Imana izirampa ndabiha abantu, nanje ce ndabiha abantu. Incisheko ndayibwira nti Imana je ndumva ko nzoba umwizigirwa, jewe gusa nyizera uzurampa nanje mp'abantu cyane twa buntu gutyo. Mbega twabakiriye nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Mbega ico gihe iryo zina mwarironka buntu bari mwamaze kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu? Oya. Hari mu mwaka hari mu 99. Yego. Sinari bwamuba, urumva naraho ndije nyene ntekereje. Rero iryo zina murarironse.
murikoresheje gute mwarikoresheje gute izina maze kurironka ego nababwiye ko numvise ndarinezererewe ego cyane kandi numvise ndaryakiriye ntarana ryatura ego maze kurironka jewe naciye negera imigabo ndavuga nti je nitwa buntu kandi nabwiye Imana ko ibyizompa nzobihaka abandi mugabo hagati aho n'imbere yaho nari sanzwe mvuze mfise abana ndetse turi kumwe naho umugabo tutari kumwe nasanga mfise abana ndeze ubwa mbere yagiye hariho abo yasize twari tureze twaragumanye sinabikuye ngo nukubera ndi mu bibazo ariko kandi naciye ngumanza ndakira n'abandi usanga bari mu bibazo bitandukanye nabona umengo ntawo birera ngagiza rero abo nari ndabafise ca ndigira imigabo n'Imana ibyo uzompa nubwo bizoba ari bike ikintu ca mbere nzobisangira n'abandi nshimikira ku bintu nzobisangira n'abandi n'amafaranga umpaye nzoyasangira n'abandi nca nigira imigabo gutyo gusangira n'abandi rero no gusangira n'izo mfuvyi gusangira nawe imfuvyi zo zari ku mutima kuva kera ego no mu muryango aho navukiwe kwa papa nawe nyene hama hari abantu twebwe ntitwashobora guteka mu nkono ntoya iminsi yose twama duteka inkono nini umuntu adashobora gukura kuzika ari wenyene kubera twamana abantu harimo imfuvyi harimo abapfakazi urabaje kurondera ico bafungura kuko twasa n'ababifise abaje kurondera ico bafungura abaje guca amahera bijya baza kurima umuntu akabahemba rero najewe numva umengo muhira sinoguma ndi jenyene nari narabimenyereye ego kandi nkaca nshaka dusangire rero ibyo ndonse dusangire nabo bantu cyanigira imigabo rero yo kubandanya afasha izo mfuvyi mfasha uri mu kibazo kandi n'umubanyi nimba ndose nimba ari ungemuriye dusangira niko vyari bimeze n'umubanyi ungemuriye twarasangira ego rumva nukuri mwabitanguye kera hanyuma rero iryo buntu rero riragiye rirashitse no muri fondation ubuntu aho rero naho fondation ubuntu fondation ubuntu nayo nyene numvise nakubwiye ko nari mfise umutwaro wo gufasha imfuvyi cyane nari sanzwe tuzifise mu nzu amaze kuza twarongereje n'abandi dusanga dufise benshi mugabo twicaye turavugana tuti none erega turagiwe tuzoguma tuzana imfuvyi gushika ryari birakwiriye twobigenza gute kandi je nkamubwira je numva nshaka gufasha benshi barutaba ati yego nivyo aho rero ndashima Imana yuko tubihurizamwo ngo nivyo twari dukwiye gufasha benshi barutaha ariko ntidufise aho tubashira hanyuma niko rero kwiyumvira ati bega no koriki kugira ngo abana nshobore gufasha benshi kuruta hanyuma nca ndiyumvira mbega ngire association mbega ngire fondation hanyuma rero ndavuga nti burya jambo ry'Imana riduhanura kugisengera ikintu cyose reka tubisengere turabe icyo umuntu yokora hanyuma umunsi umwe turi mu gihugu cya Amerika turi mu hotel umuntu araza kuturondera tumaze iminsi tubisengera umuntu aza kuturamutsa w'umukozi w'Imana acavuga ngo je ngo ndiko ndaza ngo Imana nico kintu yashitse atubwira ngo Imana ngo yambwiye abwira jewe ngo yambwiye ngo utangure fondation bicitwa vuba hanyuma jewe kubera nariko ndabisengera mbega ngire association mbega ngire fondation mba ndaronse inyishu tuca turarabana uko twese twazindutse tubivuganako mbega we ntacimana irakubwira mbega nawe ntacimana irakubwira nteka nariko numva mu mutima umengo nogira fondation uwo muntu ashitse rero acarabivuga babira urumva tuba turaronse inyishu amanoce ndavuga nti jewe kandi iyo fondation nzoyita buntu iyo fondation kubera nayo nyene irakeneye kugirirwa ubuntu n'Imana hanyuma nayo igacigirira ubuntu abandi nico gituma rero navuze buntu nayise fondation buntu ego uvuze ngo iyo fondation irakeneye kugirirwa ubuntu n'Imana ego yagira ubuntu gute nukuvuga iki numva nkeneye yuko fondation Imana yozira duhezagira hanyuma ikaduha ibyo duha abandi tugaba hagati y'Imana n'abandi ariko kandi nkumva nkeneye fondation y'ubuntu gute
kuko hari intumbero zisunika abantu kugira ama association n'amafondation usanga ari nyinshi kandi muri iyo misi naguma numva abajyanye mu mashira hamwe bapfuye amafaranga je nkavuga nti nogira iyi fondation y'ubuntu itarondera inyungu zayo igirira ubuntu ahubwo yinyizigirwa nimbironse ibyo byavuye ku Mana Imana nayo yaze kwicisha mu bantu mugabo ibikoreshe neza kwabo bitegerezwa gushikira numva nshaka ibe fondation iri mu bwizigirwa y'ubuntu nyene myaka 15 mugize iyo fondation ubuntu none mwogaragaza ngene iyo fondation by'ukuri twoyita iyo ubuntu nyene muri iyo myaka 15 ndashimira Imana yaraduhezagiye turashobora gufasha imfuvyi zitari nke turazifasha mu buryo bwo kubarera kubiyegereza kubaha indero kubera jewe burya ntunga n'imfuvyi mu nzu umuntu yoshobora gufashiriza imfuvyi hanze jewe burya mba nshaka no gushimika ku ndero kumugaburira ni kimwe kumurihira ishure kumugurira amakaye ni kimwe ariko burya arashobora kwiga agakura yafunguye akanavyibuha muga yabuze icanya mukuru yabuze umubwira ngo kirazira ngo iki kirazira yabuze umuhanura indero akurana burya igiti kigororwa kikiri gito numva shaka ambaye hafi nukuri no kumuhindero kumushira ku rutonde navyo biba bikenewe yandero yo kuziko ndayimuhe mbone ko ndayimwihereye navyo nabona ari ivy'ikimazi hanyuma umaze kubarera barakenera kuja mu ishure no kubarihira amashure rero abo tureze mu nzu nabo hanze hari rero abo nagiye ndarihira amashure ngaha mu gihugu aha mu gihugu cyane ugasanga batoye ca kibazo ca leta kibinjiza muri kaminuza ariko ugasanga barabuze uburyo kandi ari umunyabwenge yarose n'amanota meza hari habo rero nagiye ndafasha kubarihira amahera y'ishure yo muri za kaminuza z'abigenga kuko hari igihe sanga bamaze no gucegwa tukamenyana bamaze no gucegwa barabuze amafaranga hari umunsi umwe nagiye ruguru haza abasore babiri ku irembo bavuga bati barankeneye cyane baguma bavuga ngo barankeneye cyane baca bambwira hari haheze imyaka 3 bari muhira umwe yarose 68 undi yarose 72 urumva ko ari amanota meza urumva ko bari kuja muri kaminuza y'u Burundi ariko nayo byarabananiye kuyishikamwo ngo muhira kugira baronke ibihumbi 10 ngo birabagora kandi bakavuga bati dushitse Bujumbura ntituronka uduhindaro ngo abandi ngo baraja kwipangira twebwe navyo twoshobora kuko nico tujya ntacyo tworonka niyo nzu ntayo twoshobora gupanga ntayo twoshobora kuriha usanga baragumye muhira numva ndababaye cyane baronse amanota meza nkabo nacenda barihira amashure kaminuza y'abigenga y'Ingozi ko nari ndabasanze ruguru muhira baca bariga barahejeje ubu barakora n'umunezero rero harabo twarihiye amashure bariga ngaha mu gihugu hari n'abana b'imfuvyi cyane ryari ishure rya Kira bigeme narungitse mu Buhindi baragenda bariga amashure kaminuza mu Buhindi bariga amashure bararangiza ubu rero na bamwe mbere baragiye no kubaka ingo zabo ubu bose barubatse ingo zabo n'umunezero hari n'abandi rero tuvuza babagwaye ingwara zitandukanye zananiranye kuvugwa ngaha mu gihugu tukabarungika hanze kwivuza nico n'igikorwa twakoze muri fondation y'ubuntu kandi naco mbona yuko nyene twabagiriye ubuntu muri ikintu cyo kurera imfuvyi nta orphelinat yo mwagize ego cyane nibyo birimwo byo kurera nyene ego hariho orphelinat dufise yitwa umusamariya w'imbabazi umusamariya w'imbabazi ego niyo orphelinat dufise irimwo abana 62 fondation ubuntu naho nayikorana n'abantu n'abandi bamama abandi batambukanye b'abakuru b'igihugu naho mwagumye mu gihugu canke mwaragiye no hanze nkundira mbanze subira inyuma gato mu byo twakoze muri ibyo nyene byo muri fondation byo kugira ubuntu ku mfuvyi twarubatse n'ishure ishure ry'imyuga ishure ry'imyuga ryatanguye mu 2012 turamaze gusohora
incuro zine kandi twaragiriwe ubuntu dufise abana baramenya nk'ubuherutse ikibazo ca leta cayobewe umwe urumva yego hari abana nyene nabo tubigisha kugira ubuntu yego urumva icyo ishure ariko kandi twaragize ni radio kuva tugitangura twarashaka kugurura iradiyo yijwi ry'imfuvyi ariko n'abapfakazi nayo nyene twarayuguruye mu kwezi kwa gatatu mu 2018 muvuze ngo ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi no kuvuga iki niyo ntumbero mwayihaye yayo ego kugira ngo kuri iyo radio ni radio na televiziyo naho tutarugura televiziyo biri mu migambi ego nijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi kugira ngo bazogira ijwi biciye muri bazovugire kuri iyo radio ijwi ryabo rigende rishikira izindi mfuvyi canke abandi bapfakazi n'abandi bantu abari bo bose kumbure baba bacitse intege basubizwemo intege bahanure bigishe biciye muri iyo radio na televiziyo buntu nayo nyene yitwa radio televiziyo buntu ego cyane ego nariko ndababaza rero iyi fondation buntu ntimukorana n'abandi badamu b'abakuru b'igihugu nta handi mwuguriye ngo mushike hanze yego ntidukorana cyane ahubwo turashigikirana ego hariho ibikorwa bagiye baranshigikira ego bijanye na fondation buntu ariko hariho n'ayandi manama duhuriramwo y'ibikorwa tuba dukora muri fondation buntu nk'akarorero ca gikorwa kijanye n'icubugumba bunye kijya gikorwa abo tugikorana ariyo fondation Merck yasinyiraniye na fondation buntu kuzokorana rero iyo ngiye mu manama turahura n'abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu kandi nabo nyene baba baje ku izina ry'amafondation baserukira yego turahura rero mu manama ahandi ho ibikorwa ibi byo gukorana si cyane gusa ubabwiye ari ufise icyo gushigikiza aragushigikira ariko ibyo gukorana si kenshi bega turiko turavuga umukenyezi nitunga rikomeye cyane nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri iyo myaka 15 ego mu myaka 15 umukenyezi itunga mu muryango w'umukenyezi itunga mu gihugu muri iyo myaka 15 ndashimira Imana yaranshoboje gukora ibitari bike kumbure ngira nari gukora nibirushirije ariko ivyo nashoboye gukora gushika uyu munsi ndabishimira Imana ngira novuga vya nyamukuru twagiye dukorana n'abandi bakenyezi cyane muri iyo ntumbero uvuze yo kugira ngo mpimiriza abakenyezi gutahura yuko ari abagaciro mu gihugu bashobora guteza imbere igihugu ariko bahereye no mu miryango yabo kandi muri uko nyene ko kuba abagaciro ako gaciro bagashire no mu bana babo barere neza abana babo rero hari amasekeza atandukanye nagiye ndagira mu gihugu ngira muravyibuka mwarabibonye yego ngenda tuganira n'abakenyezi cyane nshimikira ku ndongozi kubera bishikiriye indongozi birashikira nabari yabo hasi kandi dukorana cyane n'indongozi kubera bose abakenyezi ugiye kubegeranya urabizi ko turi benshi mu gihugu uvuze ngo ndabakeneye ndabaganirize kugira ubegeranye sinzi aho twokwegeranira n'ikibuga cyozima uvuze ngo ntumye ko abakenyezi bose rero naca mpitamwo gutumira indongozi mu buryo bwose indongozi mu madini indongozi mu mashirahamwe indongozi mu gihugu kugira ngo tuje hamwe ndabaganirize nyene ibyo bazoca nabo baja kubwira abo barongoye mu mwaka wa 2006 gushika mu 2008 hariho isekeza nagize ryo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ivyo nabikora nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko kandi nk'uhagarariye OPEDAS mu Burundi mu Burundi y'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika ubu ryarahinduye izina ryitwa OPEDAD no kuvuga ubu twararenganye ibya sida twagiye mu iterambere muri rusange uko sida ryaci ituzibira
gukora n'ibindi bikorwa tugumye ngo kuri sida gusa uca turagura rero tugira iterambere muri rusange ariko rero irisekeza ryari ryo kugenda mpimiriza abakenyezi kwirinda kwandura umugera wa sida no kuwanduza ariko kandi nkaca ngenda ndabafatanya no gwaruka urabizi ugwaruka no Burundi bwejo kandi nabo nyene hari mu ntumbero yo kubahimiriza kwirinda umugera wa sida kuko ari bo Burundi bwejo ari bo bakenyezi bejo ari bo bategetsi bejo birinde umugera wa sida kuko uratuma baburi inguvu zo gukora aho naho umuntu adapfuye urumva ni ingwara z'ivyuririzi zikababuza kwiteza imbere uko vyategerezwa kuba naca ndabijana ariko rero abakenyezi naca ndababwira bashimikire ku ndero y'abana bayishimikireko ego hanyuma barera abana babo ariko mugabo babanje kubabera akarorero ntiwo kwigisha abana bawe ngo birinde umugera wa sida nawe utawirinze babanze bababera akarorero babahe n'indero ibatuma bazoshobora kuyirinda bate kuko ntiwoba novuga nk'ujejwe umutekano w'umwana ngo umukurikira haja hose nivyo kuntu rero nabasaba guha indero nziza abana ariko natwe tubanje kubaha akarorero babarere neza hanyuma cyane narashimikiye ku kuganira n'abana ico kirabuze cyane kuko nari maze imisi ndavyihweza ndana urazi ko ndi umukozi w'Imana hari abana banyitura n'abavyeyi turiko turaganira umukaza wumva avuze ukuntu umwana we batavugana bataganira ati umwana wanje ntashobora kumbwira ikibazo afise nzanga ni ngorane yuko yakuze nyina ari kure yiwe ntiyigeze amugira umugenzi nariko ndahanura rero abakenyezi nimugira abagenzi abana kuva ari umwana muto yaburya nitwebwe indero y'abana iraba kubera iki tubatwara munda dufitaniye imigenderanire urumva yo kuva bakiri munda uri kuramwonsa mwegeranye cyane muravugana muraganira hanyuma rero amaze kuvuka burya umwana aguma hafi ya nyina iyo nyina adasamaye ngo usange nyene atamuri hafi nico gituma nashimika yuko abamama abavyeyi abakenyezi mu muryango begera abana hanyuma babagira abagenzi umaze kumugira umugenzi mutangure muganire burya ntushobora kuganira umuntu atabaye umugenzi ahandi umwana hari igihe atinya umuvyeyi akumva aramutinya kuko hari igihe tukankamira abana kandi mu ntumbero nziza kugira aje ku rutonde umwana rero agafata ngo nyina aramukariye hari igihe cyo gukankamirana n'igihe cyo kuba abagenzi kugira uronka akaryo ko kumuganiriza akumviriza neza aho niho nashimikiye cyane nava ku bavyeyi nkaca ngenda kugwaruka tukaganira nabo nyene kugira bumvire abavyeyi babubahe kandi ikibabakiye umuvyeyi ni wabakunda gusumba uwundi muntu wese banza ubwira umuvyeyi reke kwirukira ku bagenzi bashaka kuguhanura nabi abagenzi bashobora kuba bafise inderombi ariko mama wawe niwe wa mbere agukunda kandi wobwira ningoga gusumba abandi nkababwira rero mube hafi y'abavyeyi mububahe aho nabandi ko ndagenda kugira nshike no kumugera wa sida birinde kwandura umugera wa sida ariko muri ivyo byose naranashimikira no kwipimisha bipimisha bamenye n'amagara yabo kwa mezi 2013 gushika mu 2014 byari sekeza rijanye nirondoka rijanye n'amagara meza ego aho naho twahimiriza aho naho nabikora nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndiko ndakorana no gushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko kandi nkanabikora no mwizina ry'ijya opedase keri citwa opedase kuko twara ikico kijanye no kugwanya igwirirana ry'umugera wa sida twaragishimikirako cyane nabikora mu mpande zose rero naho ryari sekeza girondoka rijanye n'amagara meza ibirondoka rero rijanye n'amagara meza harimo kwibaruka ku rugero ego harimo kwibarukira kwa muganga hariho kwivuza kugenda gupimisha imbanyi byose urumva zari impanuro zijanye n'ivyo kwari kubahanura rero kugira ngo umukenyezi wese yibungenze aje kwa muganga yipimishe imbanyi ayica yipimisha n'umugera wa sida amenye amagara y'uko ameze
bimeze mu ntumbero yo kugira ngo asanze agwaye umugera wa sida umwana ashobore gukingirwa hakiri kare naryo nyene ryari sekeza twagize dukorana n'abarongozi abarongozi mu gihugu abarongozi mu madini n'abarongozi nyene mu mashira hamwe n'abajejwe umutekano bose twaja hamwe kugira ngo bace bagenda babibwire abo barongoye hanyuma mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2016 naho twagize isekeza mu ntara zose 18 n'ivyo nabikoze nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'iciyumvira Imana yari yampaye isekeza kuvyerekeye umukenyezi w'ubwenge nico jambo nagenda mvuga abakenyezi ko dukwiye kuba abanyabwenge kandi nkababwira ubwenge nabwo ntituburonka tutubasha Imana nkababwira itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi abakenyezi benshi turabafise bize bari mu ntwaro turabafise n'ukuri bize cyane ariko ubumenyi barabufise mugabo hari abatafise ubwenge kuko nibwo butubashisha ubwo bwenge buva ku Mana nibwo butubashisha kuroranya nibwo butuma na bwa bumenyi dufise tubukoresha neza aho baduhaye gukorera imirimo aho baduhaye guhagararira igihugu tukabukoresha neza turongowe n'ubwenge buva ku Mana ubwo bwenge buva ku Mana bukaturongora no kwifata neza nk'abakenyezi yego hanyuma no kurera neza abana bacu tukubaka ingo zacu kuko nta kuja kuba umurongozi w'umukenyezi ngo umuntu kandi akabikora neza ku kazi mugabo urugo rwamusambukanye ko kugira tugira ubwo bwenge butubashisha kubaka ingo neza kugira imigenderanire myiza nabo twubakanye uraza urugo rugizwe nyene no na serugo na inarugo n'abana n'abajya abantu usanga tureze rero haba imigenderanire myiza na serugo haba imigenderanire myiza n'abana nabo tufise mu mazu hanyuma dusige muhira bimeze neza duce tugenda rero kurangura imirimo batujeje bintu bimeze neza kandi mugabo rero aho naho nacafatanya naho nyene no gwaruka erega nasanze tugenda dufatanye no gwaruka yego cyane kuko turiko turavuga ngo mama tugende tugira ubwenge tukabandanya dusize inyuma babigeme bacu bazodusubirira mu misiza dushize inyuma babasore bacu bazoba baserugo babakobwa bacu mu misiza ntaco byo dufasha twosanga turiko turubaka ibiriko birahera kuko twebwe burya turiko turarengana ariko hari habari inyuma yacu bariko baraza aho tuvuye abo rero navuga nti nabo nyene nukuba shimikirako muri ubwo bwenge rero nagenda narongera nkagaruka kukuba hafi y'abana kundero y'abana hanyuma nkavuga n'umukenyezi w'igipfu nkatanga uburorero rero umukenyezi abakenyezi b'ubwenge tuzi twabonye nabo twasomye mu bitabu babaye abanyabwenge ibyo bashoboye gukora abakenyezi b'ibipfu nabo byapfiriye hehe kugira ibyo tuvyumve umuntu amenye ico yirinda amenye cyangwa ubonye ubukozi ati ubu n'umunyabwenge ubonye ubukozi umukenyezi n'igipfu nivyo rero twagiye turatanga uburorero ego kandi narabonye ko bavyakiriye ego kubera baba bavanze rero abakenyezi bo mu madini nabandi b'indongozi mu gihugu naza ndavuga n'umukenyezi w'ubwenge mu madini kuko nabonye ne hari gihe bavyifatamwe nabi narabonye rero ko bigenda birafasha hari abajya abo twagiye duhura bambwiye byabafashije bisigura ko byagize ikimazi ugwaruka rero nago naca nshimikira kuko cyane abigeme urabona ko nari kuba mama abigeme nashimikira ku kintu cyo kuzigama ibanga bazigama ibanga mu yandi majambo bazigama ubusugi bwabo yego ntibifate nabi ngo baje kuko burya kijya n'icintango urugo rurashobora kuba rubi kubera basanze bimeze nabi cyangwa ukabagwiza kubera basanze bimeze neza naho narahashimikira cyane naciye mu mashure yisumbuye hajye usanga
usanga hari abigeme benshi cyane cyane ajya amashuri bafise abigeme gusa urabona ko baba ari benshi narahaciye kugira ngo tubiganireko mu mwaka wa 2018 naho niho twatanguye isekeza ry'ibibondo bikwiye kuvuka bizira ubwandu bwa sida iryo twise mu gifaransa netre libre pour briller twaritanguje mu 2018 ryari sekeza ry'umwaka wose aho naho twashimikira ko abana bovuka batagira ubwandu bwa sida kandi turashima Imana ko igikorwa cyateye imbere ubu turafise abana benshi nico gihe twarabashize twarabazanye muri ivyo bikorwa abana benshi bavutse batagira ubwandu bw'umugera wa sida ego navyo nyene yari sekeza rikomeye kugira ngo abavyeyi abamama uravyumva turacari ku bakenyezi abamama kubera ari baba batwaye mu nda abamama bipimishe bamenya amagara yabo uko ameze baje kwa muganga ntibatinye babwira umuganga hanyuma umuganga ubu bararonse ubu bararonka imiti bashobora kubaha ku buryo umwana ari mu nda ashobora kuvuka atanduye bakaca bababwira n'uburyo bazovyifatamwe bamaze kuvuka ko babonsa nuko batabonsa uko bigenda ibyo navyo byarateye imbere nivyo twakoze mu mwaka wa 2018 ariko muri uwo mwaka nyene twaragize nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu jewe Imana yarampaye iciyumviro Imana yarangendeye ico gihe irangendera by'ukuri hari mwijoro iranganiriza impiciyumviro kubijanye n'ikijya gikorwa twakoze rya koraniro mpuzamakungu y'abakenyezi burya hirya n'iciyumviro Imana yampaye nta wangiriye inama nta waje ambwira ati wokora uko bari kwiza eka byaje mwijoro ahubwo nabo nabwira bamfashe kubitegura narabahamagaye ndababwira uko ndavyumva mwegenda mukora uko ico gikorwa inshaka kigenda uko kuko nagihawe n'Imana muri ubwo buryo Imana yarampaye iciyumviro ncanda nabibona nkamengo ni filime nyene ndiko ndabona abakenyezi bavuye babazungu bavuye mu bihugu bitandukanye bariko baraza kuri aeroport ndiko ndabakira baje banezerewe mu ikoraniro mpuzamakungu urumva narahawe ico ciyumviro ngo tumako abakenyezi muhurire hamwe mutumire n'abavuye hanze hanyuma nca ndabibona rero nka filime hanyuma ndumva nyene no bishiramo nca ndabisengera hama rero nca nshaka kubishira mu ngiro kandi rero urabona ko vyakunze byarabaye neza cyane mu 2018 n'ikoraniro rya mbere ryabaye kandi baraje batari bake bavuye hanze y'igihugu no mu 2019 naho nyene twarasubiriye irigira kabiri baragarukaho habaza ari benshi kurusha yego kuko abaje ubwa mbere bari babikunze baraza rero n'ubugira kabiri ibyo rero nibikorwa twashoboye gukora yego hanyuma ikindi novuga nari nagiciye ko gato mu 2019 niho twagize irisekeza ku bugumba ryo kugwanya ubugumba ego naryo nyene mwarabonye ko twarigize ku mwanya munini kandi byabaye irikomeye ego jewe ryambere irikomeye kuko ni ikintu cyari cyarahozwe kirahogwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baciye bisanga batahora babivugako rero ikintu kigiye habona hanyuma guhera ubahutse kuvuga n'abafise ubwo bugumba barubahuka baratanga intahe barabivugako hanyuma harabaye inyigisho zitandukanye naje ubwanje narahungukiye bitari bike naramenye yuko ubugumba butava ku mukenyezi gusa kuko kenda urabizi yuko bakubitwa bakirukanwa bakakorerwa mabi yose ashoboka ngo ntibavyaye imiryango yo ku mugabo bakabanka ngo ntibashoboye ngo kwibaruka bakabita ku bakenyezi ariko abahinga batwigishije naje naratahuye yuko ubugumba butava ku mugore gusa ariko n'umugabo ashobora kugira ubugumba kandi ubugumba bushobora kuva ku ngwara zitavujwe neza nk'ingwara umukenyezi yagize zitivujwe neza n'umugabo naratahuye ibintu byinshi cyane yego nacyo cyabaye igikorwa gikomeye kandi cyagize ikimazi ariko icyo cyo n'ubu turakibandanya kuko nababwiye ko ari igikorwa fondation y'umuntu yasinyiranye na fondation Merck n'ubu turakibandanya
kubandanya Ego. n'ubu turimirije kugira inama vuba duhurira hamwe twese tugira iyindi nama kuko abakenyezi bo ibiko- muri Afrika canke abakenyezi bakorana n'iyo fondation Merck Ego. bo abo muri Afrika nyene Ego. bakorana na fondation Merck Ego. ego muca muragira n'indirimbo Eh. y'ukubwira Ego. na cane cane rero baza ko mwabwira abarundi bose ego cyane ati ubugumba Eh. si ubw'umugore gusa ego Iyo nivyo ndirimbo, ego. jewe rero iki kibazo dutanguye kukivuga ko Ehe. nabo bo muri fondation Merck bari baje ngo dukorane Ego. naje ubwanje cambereye inkoramutima kandi candibuka umuruho wo mu mutima imiryango itarondoka ibifise numva ko imbere inkoramutima cane icambere numva no baremesha mu majambo ariko ndavuga nti burya indirimbo ishika kure Ego cane rero ko Na cane Imana cane yangiriye iciye kw'iradiyo. ko Imana yangiriye ubuntu nkaba nanje nshobora bijya byo kuronka indirimbo Ego. nkumva ndaronsa indirimbo ni nukuri numva ndavuze nti Imana wo mpa akaririmbo ababurya indirimbo ni n'ikindi kintu gitanga ubutumwa Ego. gitanga ubutumwa bushaka gushikiriza abantu bugashika kuri benshi n'ingoga kubera asa abantu bicara ngo bumvirize n'akarimbo kagenda karavuga uri mu modoka Ego. kavuga uri kurakora mugabo urukaba uri kuraronka Ego. ubutumwa buri muri iyo ndirimbo cyanda rero numva umunsi umwe iraje iyo ndirimbo Ego. hama rero ndayishira mu gifaransa kugira ngo abavuga igifaransa bayumve Ego. no mu congereza ndayicitiza icongereza bukebuke Eka ni hanyuma hanyuma kugira ngo n'abongereza bazoyumve Ego. iyi ndirimbo rero zabaye inkoramutima wamengo birorosha ariko nasanze bikomeye Ego. kuko tugiye muri ayo manama iminsi yose baca bazivuza Ego. mbere tugahaguruka tugatamba Ego. n'abandi twahuriyeyo kubera baba bavuza zijya zindimi bumva Ego. haba harimo abavuga igifaransa haba harimo abavuga icongereza mbere tugaca duhaguruka tugatamba Ego. ego iyi ndirimbo rero hamwe n'iyi ndirimbo Ego. naragirishije ni higanwa Ego. ry'indirimbo aho naho kwari kugira ngo kandi mfise impamvu nakoresheje abo mu mashengero nariko hari abandi baririmbyi baririmba cane Ego. b'imigwi itandukanye yo mu gihugu Ego. ariko nacenja mu mashengero ayo mashengero y'abaporoti Ego. kuko nazanze umengo hari bamwe ivy'igihugu womengo inyigisho ziriko ziraba mu gihugu womengo ntibibaraba Ego. cantora bajyanye n'abaririmbyi bo muri ajya mashengero Ego. nabo bumve ko bibaraba namwe birabaraba ubugumba no mu mashengero hari ababugendana Cane. namwe birabaraba ncandagirisha higanwa ndabaha ibyo bagenda gushira mu ndirimbo baraca baragenda rero baragira izo ndirimbo hanyuma barahiganwa bugihiganwa nasanze ari ikintu kiryoshe cyane cyane wabahaye nico bavugako nasanze ari ikintu kiryoshe cyane hanyuma baca barahiganwa kuri izo ndirimbo hanyuma turabaha n'udushimwe rero byabereye Bujumbura muri Bujumbura byabereye ngaha yego byabereye aha kandi Fondation Merck dukorana byarabakoze ku mutima cyane kubera nabaye umwe ngirishije iryo higanwa bavuga ko bugomba baca barabona ko ari yindi nzira yo gutanga ubutumwa bugashika n'ingoga iryo higanwa nije narigirishije yari yaradusabye indirimbo ngo umubishize mu ndirimbo byo bavyiza ariko jewe nije nashoboye kugirisha iryo higanwa kandi jewe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nashoboye kugira indirimbo jewe nyene ego narabironkeye n'agashimwe barampaye n'agashimwe kubera ivyo ego nico n'igikorwa gikomeye twagize ahubwo binyibukije ikindi gikorwa nakoze nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naragirishije ihiganwa ry'indirimbo naho nyene ndabaha ku mahoro ndababwira abakenyezi naho nyene ku mahoro kuko muri nkingi z'amahoro ngenda naho nyene nkoresha bariya nyene bo mu mashengero kugira ngo nabo bumve yuko ivyo kubumbatira amahoro nabo nyene birabaraba ego ndabaha ihiganwa baragira ihiganwa naho nyene turabaha udushimwe ego imigwi myinshi kandi izo ndirimbo zamazica ku maradiyo no ku mateleviziyo ahubwo abanyamakuru Imana ibahezagire kuko abantu baca baronka ubutumwa twahamagaye nk'umukozi w'Imana kandi mbega mu myaka mumaze 15 nk'umukozi w'Imana naho ico umukenyezi avuga ati je umukenyezi w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndamuzi kwiki gikomeye nofatira ko nk'umuntu asenga nk'umwongere naho
naho nyene naragirishije ibikorane bitari bike by'abakenyezi uhereye mu ishengero aho nkorera ibikorwa ego naragirishije ibikorane bitari bike by'abakenyezi abakenyezi bo mu ishengero aho nkorera abakenyezi tugatumira n'abandi bo mu yandi mashengero Ego. hanyuma twageze aho tutumira n'abakenyezi mu gihugu mugabo aho hari mu mashengero yacu Ego. kuko twashaka kubaha inyigisho ego rero aho naho twarabahaye inyigisho nyene umukenyezi uko yokwifata no mu gikorwa c'Imana no mu muryango asanzwe ari umukozi w'Imana ego ariko kandi hariho n'ikindi gikorwa nakoze cyambaye mu mutima burya ndakunda abantu bakorera hamwe ego ndakunda abantu Ikintu bakorera gikomeye hamwe cane. burya niko abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri canke Ego. babiri barutumwe Ego. yego mbona hariho abakenyezi nkanje basizwe amavuta y'ubwongere Ego. mugabo umwe ari hariya uwundi ari hariya kandi turafise ibyo duhuriyeko Ego. burya abantu bose bafise ibyo bahuriyeko bagiye baraja hamwe bakagira umugwi w'ivyo nyene bahuriyeko Ego. bokora byinshi cyane umunsi umwe numva ngize iciyumviro yuko abakenyezi ubwa mbere nabanje gushyira hamwe abungere muri rusange n'abagabo n'abakenyezi bose bari hamwe ego ariko mbona n'amakomite yarimwo abagabo je mbona abagabo ntibakerebutse ndavuga je uko nzi abakenyezi n'abahizi nagwanye nabi nkwiye kwegeranya abakenyezi turabe abakenyezi nabo hanyuma numva ndagize iciyumviro yuko abakenyezi no batumira tukaraba ico twokora kugira ngo tuje hamwe tugire umugumwe dukorere hamwe tuze turahanahana ibigiyumviro mu vyo duhurizako turi hamwe hanyuma ndabatumira hanyuma duca tuvaho bose babitahuye yuko twogira urwo runani rw'abakenyezi twogira nkishira hamwe ry'abakenyezi basizwe amavuta y'ubwongere hanyuma mbere uwo munsi bigenda neza baca baravuga reka tugende dutoye na komite yo turongora iyo komite baca barayitora kuva uwo munsi duca dutangura ibikorwa abakenyezi rero ibikorwa bamaze gukora umunsi umwe tuzobatumira tubabwira ibyo aho tugeze kuva dutanguye ego dukuri tuzoza nukuri bamaze gukwira igihugu cyose barondera abandi bakenyezi basizwe amavuta y'ubwungere bari ruguru kugira ngo nabo tube kumwe bamaze gukwira igihugu cyose bashiraho imigwi y'abakenyezi babumbatira amahoro mu buryo bwo gusenga imigwi yo gusengera igihugu ego irahari mu ntara zose urumva ko ari ibikorwa bitari bike no hagati yacu nyene turafashanya ari ugize ikibazo hari ivyiza turafashanya tugashigikirana navyo bikaba vyiza cyane urumva ico ni igikorwa ciza kidasanzwe twumvise ibintu byinshi mwakoze biteye igomwe ariko nashaka kwabaza nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu uramuna muri mu ndongozi ya mbere none hari abakenyezi b'indongozi nabo mwagiye hamwe kugira ngo nabo babe abakenyezi b'indongozi koko twagiye turaba hamwe kenshi ngira mwarabibonye nagiye ndabatumira uko ngiye ndonka iciyumviro uko ngiye ndonka impanuro twohanahana nagiye ndabatumira yego tukaja hamwe tugahanurana imbere yuko duhimbaza ujya munsi mukuru w'abakenyezi kenshi twagiye tuza turahura muravyibuka nko mu mwaka uheze hoho twarahuye dukora n'igikorwa gikomeye cyane mwego itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri twarahuye nk'abakenyezi nyene kugira ngo twibukanye iby'uwo munsi mukuru cyane tuvugane n'ivy'uwo munsi mukuru nyene ko atari gupfa kunezerwa ngo munsi mukuru w'abakenyezi hariho abapfa kugira iminsi mikuru ikabajana uko canke ugaca usanga niyo minsi mikuru bahimbaza ukamengo ntibumva ivyo ari ivyo twaragiye hamwe hano nashaka kubanza gushimikira ku gikorwa nyamukuru twakoze nk'abakenyezi rero bagiye guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi umwaka imbere y'uko amatora aba tuja turavugana yuko dukwiye kubumbatira amahoro tubuyabungabunge nk'abakenyezi umwe wese kubimwerekeye imbere y'amatora
tunashitse no muri biriya bihe vy'amatora Ega. kandi turanahimirizanya gutora Ega. tuze twongere twitoze Ega. kuko kuvuga ngo birakwiye yuko uja mu burongozi kuko kera twaratinye Ega. ubu nubwo dusigaye tunababona bashigwa imbere Ega. mu burongozi kanaka kera twaratinye ariko n'ubu Ega. tubandanya kubahura abagitinya kuja mu kwitoza Ega. rero twarahimirije benshi bitoza ariko kandi kubera n'uburongozi bw'igihugu bwari bwadusabye guterera amatora Ega. duca turumvikana tuti burya icyanya mukuru kugira ngo dushigikira amatora meza canke tubumbatira amahoro no gushigikira amatora birimo hama rero duca turumvikana ko dutangura gutanga kuva uwo munsi nyene kugira ngo dushigikire amatora hanyuma turabikora emwe twatanze menshi miliyoni 70 zirenga tuza guhimbaza umunsi mukuru rero twemye tunezerewe natwe ko hari ico twakoze nk'abakenyezi cyo gushigikira amatora kandi cyerekana ko natwe turimwo mu matora kandi tuzokwitoza kandi ko dushigikiye ko amatora yoba mu mahoro icyo ni igikorwa kidasanzwe n'ubu kandi turimirije kongera gukorana kongera gukorana ku bw'uwo munsi mukuru w'abakenyezi ko ni vuba cyane yego ariko kandi tunakoranye turanasenga kutwisengera nk'abakenyezi tugasengera n'igihugu rero uwo munsi duheza iryo koraniro ryo mu mwaka uheze aho twegeranye imbere y'ujya munsi w'abakenyezi twaranumvikanye yuko amatora atazoshika tutaraje hamwe nk'abakenyezi b'indongozi kugira ngo tuyasengere iyo umuntu akoze turabona umuntu akoze hariho aho batanga amanota akunguruzwa hariho batanga bakamushimira biramve ko nungurujwe caye harico twavuga tuti uyu muntu n'ukuri yaradrose dushimye yemwe gusa nuko ntaje ndaduharuye canke ngo mparure ndabe amatariki batumpereyeko nukuri ndashima Imana gose kuko narose tushimwe tutari duke muri iyi myaka 15 hamwe nejewe ntangara kugera aho hari gihe abantu bampera rimwe dutatu nkatahukana mu gihugu dutatu canke tubiri ni kibari gitangaza narose dushimwe tutari duke ngo hari igihe naronka je nyene canke bakama tubiri abandi babahaye kamwe hari bihe twagiye turahurira hamwe n'abandi hanyuma nkasanga ndose agashimwe je nyene hanyuma ahandi nkasanga baduhaye dushimwe ariko jewe nkaronka tubiri urumva nk'icyo n'igitangaza kandi n'abafise ishimwe ridasanzwe kandi ibyo biratera intege uri kurakora ibikorwa ukavuga uti kumbe bya bikorwa ndiko ndakora hari ababibona kandi si ibyo gusa hariho n'ababishima biratera intege byaca bintera intege kubandanya gukora ibikorwa byaca bintera intege kurondera n'ibindi bikorwa nokora yego biratera intege cyane nararose utwo hanze y'igihugu ariko ndashima Imana ko no mu gihugu naharonse udushimwe kandi tutari duke ibyo byanteye intege rero ndabona yuko ibikorwa ndiko ndakora kumbe hari ababishima kandi hari abo bifitiye ikimazi kandi ibyo byaranagaragariye burya je nagenda ronka abagaruka bashima hari n'abakenyezi baza baje kunshingira intahe y'amajambo bumvise ndiko ndavuga bakagenda bakayashira mu ngiro ati jewe bijya ntavyo narinzi burya naragiye rero ndabishira mu ngiro bakambwira inyishu nziza yavuyemwo nkumva ndanezerewe nkabishimira Imana ibyo nibikorwa iruhande y'utwo dushimwe naronse ego murakoze cyane murakoze by'ukuri turumvise mwarabaye umukenyezi w'akarorero mu mibano muri byose urabona no mu magara y'abantu mu bibano mbere mugatangurira kugwaruka mukaja mu bavye mukaja mu miryango kuko umuryango niryo shingiro rya mbere y'igihugu umuryango umeze neza n'imiryango imeze neza n'igihugu kizomera neza ariko uwo bumviriza yakurikiranye n'ihiganiro yogira ati twabatumiye nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu none ibyo bereka kubishikaho gute kandi afise uburyo
none wa mukenyezi muto wa mukenyezi w'umwirimizi wa mukenyezi atize mwarize n'amashure menshi urabibona mwe yoba uw'igiciro twavuze ko ari umukenyezi ari itunga rikomeye cyane twatangiye tuvuga tuti mu kirundi baravuga ngo umuntu atunga ahusha umugore urumva itunga umukenyezi ni itunga kugira ngo dukorere imiryango kugira ngo dukorere ishirahamwe turimwo canke n'amashengero kuko n'amashengero baramashira hamwe turimwo kugira ngo dukorere igihugu turimwo nibisaba ubwa mbere ko ugira amahera menshi kandi ntibisaba yuko uba warize cyane amahera kwiga cyane novuga ko ari biza kudusahiriza mugabo kugira ngo ubu w'ikimazi mu gihugu uhereye mu muryango mu gihugu canka ukorera imirimo mu mashiramwe atandukanye ntibisaba ivyo aha umukenyezi wese anyumva atahure iki yuko kugira umukenyezi amenye atahure yuko ashoboye vyinshi abakenyezi turabanyenkomezi na Bibiliya irabivuga biranditse turabanyenkomezi atari inkomezi zo gukubita abo twubakanye canke zo gukubita abana bacu canke abandi duhuye oya turabanyenkomezi mu gukora ibikorwa bishika ku kintu kizima bishobora guteza imbere uhereye mu miryango ukaduga gushika no mu gihugu ego rero ntibisaba ese cyoma bakabitahura jewe ivyo nashoboye gukora sinabikoze kubera nari mfise amafaranga kandi mbere novuga ngo ubumenyi bo yego kwiga ni vyiza ariko burya ngira ndababwire icanyamukuru icanyamukuru nukumenya ko ushoboye ugatahura ukamenya ngo ndashoboye waba warize utize ukamenya ngo Imana yandemye ndumukenyezi kandi bakavuga ngo umukenyezi n'inkingi y'umuryango inkingi nayo urazi ko ari yo inzu ihagazeko bisigura ko nkomeye inkingi ivuyeho burya inzu niyo kongera guhagarara bisigura ko nkomeye umukenyezi bavuze ngo uhishe itungahusha umukenyezi bisigura yuko umukenyezi ari isoko ry'itunga ugaca wumva ati burya ndakomeye uko biri kose ndi umukenyezi yozana itunga mu muryango ibyo ukabimenya ukabitahura munyajambo make ndavyifashemwo neza ndi isoko y'itunga mu muryango canke ndi nkingi ishigikiye umuryango utwo gusa udufasha ukamenya yuko Imana yagushizemo inkomezi zidasanzwe ukabimenya ugaca rero urondera kubihagararamwe kugira icyo ukoze ugatera intambuko ari bikoreshwa amaboko ugakoresha amaboko ari abo wegera ukabegera hanyuma ikindi kigira kabiri cyo gutahura gikomeye n'umutima w'urukundo burya bisaba kugira umutima w'urukundo n'umutima w'impuhwe nk'umwe wari muri Kristo Yesu burya insomye Bibiliya Yesu icyamutuma kiza abagwaye icyamutuma agenda ijya misozi yose yasanga abashonje akabwira abigishwa bari kumwe ngo ni mubagaburire bati ntacyo dufise ati ntacyo mufise ni mubari mwebwe nyene mubagaburire niko yaca ababwira yabitegwa n'impuhwe aba bantu ntibogenda bashonje agaca akwiza imikata abantu bakarya akagwiza amafi abantu bakarya gukiza abagwaye gukuramwe intandara abantu mw'abadayimoni abantu ibyo byose yabikoreshwa n'impuhwe n'urukundo yarafitiye abo bantu ikindi jewe naje ubwanje ibyo nagiye ndakora numva nsunikwa n'urukundo ahandi naho nkasunikwa n'impuhwe nkumva umwana w'imfuvyi nkumva ndamukunze cyambere ariko kandi akantera impuhwe umwana apfuye naba aretse gutera imbere kandi yovuye mu udasanzwe nkijya orphelina ndikonda kugira ngira intumbero yo kufasha tujya tuyoya naretse gutora abakuze kuko abakuze harimwo abo tuzana hajya muhira umuntu akabona ko abafashije kwiga mugabo twisanze abana bagoye cyane no gushika ku myaka 5 basaba byinshi kandi baragwaragurika
turavugana tuti n'uwo twubakanye tuti n'ukuri gufasha umwana umushira mu mashure ukumurihira amashure burya tuba dukoze igikoko ariko burya ubukoze cyane iyo utoya akajya katoya kakivuka gakeneye bijya vyinshi ibyo gakenera bigafasha kubaho ariko kandi n'ukagufasha n'indero ugacu yivana hasi rero uyimwihera umburyo umwana w'uruyo yaragoye cyane no kugwaragurika baragwaragurika cyane rero jewe nsunikwa n'urukundo nkumva nti uyu mwana abuze nyina yo nk'ubu umwe gwanje yabura umwonsa nkabona ukuntu namwonsa nkanezerwa nkabona ukuntu yangera kubibera gatwenga kubura ugukikira abagabo murabizi ni batware bacu n'imitwe yacu murabizi ni beza cyane mugaburu yo yakurusigarana bonyene nabyo boshobora ibyo mu mpano Imana yabahaye ntibirimwo nabyo boshobora nkavuga nti nkumva ngiriye urukundo uwo mupapa yabuze n'impuhwe ndazigiriye uwo mupapa yabuze umukenyezi nkumva amagorwa aza kugira bikamubuza no gukora ibindi bikorwa kubera afise impuhwe uyu mwana ndamugira gute bigenda gute rero nsunikwa na je ubwanje n'uwo mutima w'urukundo n'umutima w'impuhwe ico mu mukenyezi wese kugira ashobore gukora binini kandi byinshi agira urukundo muri we agire umutima w'impuhwe nuwiruke mwishira hamwe abantu biruka mwishira hamwe ngo bazoduha amahera y'imitahe ngo oya ja mwishira hamwe wumva usunitswe n'urukundo uje hamwe n'abandi kugira ngo nihakenerwa icyo bafasha ukibafashe nihakenerwa icyo bashigikira mukibashigikiremwo kandi ubane n'abandi musangira urwo rukundo ruri muri wewe musangira izo mpuhwe ziri muri wewe kandi nakubwiye ko natanguye kubikora haraba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mbere ndi mu bukene bubi muri vya bihe nari jenyene uwo twubakanye tutari kumwe yemwe na twarasonza mugabo nkabwira iyo mfuvyi ingo nitwaronka ibidukwiye jewe n'abana banje babiri nawe wa kane uraronka turabisangira nitwabura tuburire hamwe ariko waronse naho uryama aronke naho aryama dusangira noneho sinigeze mbura ivyo ndabaha n'umutima kandi tucubakana n'uwo twubakanye naho nyene twari dutunze abantu je nta vya bindi ngura umugeni ngo ucuba wenyene emwe twagize ubukwe ari hano kuko hari hababiwe twaciye tubagumana kandi ntibabiwe kubera bafise ahandi boba oya kwari kubera badafise n'ahandi baba duca turabagumana mwumva biranezereye n'amahoro bica bibandanya uko rero ntibisaba amafaranga kandi ntibisaba amashuri umukenyezi yogira umutima w'urukundo akagira umutima w'impuhwe bokora byinshi by'ukuri twokora byinshi mu gihugu babanze bagira uwo mutima ibindi biraza ibindi birizana yego ariko je nibaza ko mwabikuye na cane hariya kuziko no kuziko mwambwiye ko mwateka inkono niniya cane ego nivyo no kuziko urazi gituma ari ivyo no kuziko narabikuye twakunda kubana n'abantu abavyeyi bacu bakakira abantu urabashonje b'incuti urabashonje bo mu kibano kandi bakadutegeka nimuteke byinshi bagende bari nimugira ukuntu urumva hariho tuvukana we yambwiye ukuntu yahora yidoga bamubwiye uru rukono je sinshobora kuruterura rero jewe ndagira duke mama ngo gacha mubwira ngo hewe urugo n'urugendwa n'abantu nako yaguma mubwira imisi yose urugo n'ugogendwa n'abantu yego rero twabikuye kuziko kandi nanje ndabona mu bana dufise ubu kubera twe biturimwo bamenyereye kubana n'abana benshi bamenyereye ko dufasha imfuvyi ndamaze kubona ko n'abana bacu birabarimwo barakunda imfuvyi indero iva kuziko buye indero yo kuziko ni nziza cyane yego kandi bavuze ko umukenyezi ari waba hafi y'umwana ni waba hafi y'umwana yego harimwo nivyo niragi
Yego. umuntu araga ibibi Yego. cyangwa akaraga ibyiza Yego. icoma tukaraga abana gufasha abandi Yego. tukaraga abana urukundo n'impuhwe Yego. akaba ari byo tubasigira tubeho twiyumvira abana dufise Yego. mbega batubona gute mbega ibi turiko turakora tubibaraze ni vyiza iyi nyifato mfise abana bayitoranye ni nziza yego tubure kugwanira gutorana amatongo kugura amatongo ngo abana bazotorana kugura imiduga abana bazotorana hariho n'ababubakira amazu usanga bafise abana bantu ugasanga umwana wese baramwubakiye inzu ese kumwubakira inzu azopfiramwo kumwubakira inzu azogiriramwo agahinda reka tubarage ingeso nziza dukora ibyiza rero bicitwa uyu munsi dukora ibyiza nk'abavyeyi twiyumvira abana bari inyuma kugira ngo baze basigarane ibyiza byari muri twebwe murakoze cyane nk'umukenyezi mugire ico mutubaririye abakenyezi nko mu gusozera ndibutsa abakenyezi yuko twimirije guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ni itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu burya hasigaye iminsi mike cyane harageze rero nagira ndabifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ndabashimiye mu kibanza cabo ego hanyuma ikigira kabiri ndabibutsa yuko uwo munsi mukuru w'abakenyezi atari uwo guhimbaza mu kujya no kunywa gusa nakaryo bugisaba ukurigeze icyo mu abantu bakabitahura nakaryo ko guca wiyinjiramwo ukisubiramwo ukaraba mbega ko ngiye guhimbaza uyu munsi mukuru w'iki n'iki ubuzo bari umunsi mukuru w'abakenyezi twawuhimbaje itariki 8 y'ukwezi guheze y'umwaka uheze mu kwa gatatu ubu rero umwaka uraheze none muri uyu mwaka namaziki muri uyu mwaka nabaye umukenyezi w'ikimazi canke sinabaye umukenyezi w'ikimazi iyi myaka yose iheze duhimbaza iyi minsi mikuru y'abakenyezi mw'isi yose jewe kubinyerekeye namaziki nk'umukenyezi kuko nta gihamana gihari yuko uwo munsi bawudushiriyeho tukawuharikwa nk'abakenyezi rero nicyo gituma nohamagarira umukenyezi wese muri iyi minsi dushigaje kugira dushike itariki 8 umukenyezi wese yicare arabe ngo namaziki muri uyu mwaka mbega hari igikorwa cikimazi nakoze mbega gwa rukundo ruri muri jewe zampuhwe ziri muri jewe canke nigiki nakoze cyungura umuryango nigiki nakoze cyungura igihugu kuko ivyo dukora ntidukwiye kuraba inyungu zacu gusa turabe yuko umuryango waronse inyungu turabishira hamwe urimo ko yaronse inyungu urabe n'igihugu ko cyaronse inyungu kubera abantu benshi barakora kugira bunguke ibyabo kandi burya bijya ntibiramba burya ibintu dukora kugira ngo abandi babonemwe inyungu nibyo bigira ikimazi cyane uzobu umunsi wo kuvuga ngo uyu munsi mukuru ndifatiye ingingo yo guheba iki canke ndifatiye ingingo yo gushishikara gukora ibi rero nivyo gukora muri iyi minsi kandi hasigaye iminsi mike ariko umuntu arashobora kuronka karyo ko kwisubiramwe akaraba ndabivurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi wo gushima Imana ico yatugize dushima Imana ico yatugize nitubigire ntibidutera ubwibone ariko dushima Imana ico yatugize hanyuma tubibemwo dukore ibijanye n'ico yatugize kandi tubikore neza murakoze cyane murakoze ndakiriye abakenyezi mwatwifurije umunsi mwiza namwe turabubifurije murakoze cyane kandi turabashimiye kubona mwatwitavye mukaza kugira mugire ico mushikiriza abakenyezi imbere yuko tugira uwo munsi mukuru mbere mukanaja kure mukanaja kure mwatubwiye byinshi mwaranguye kandi twumvise ko umukenyezi ashoboye umukenyezi ari itunga rikuru mu muryango ari itunga rikuru mu gihugu rero n'ubundi munsi twabatumiye kaze mudufashe kwerekana ko umukenyezi ari itunga rikomeye sinoreka by'ukuri nanje umunsi mwankeneye naho ntazoba ndi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu umunsi mwankeneye nzoza murakoze cyane murakoze namwe murakoze gose turashimiye rero abariko barakurikirana ibiganiro bya televiziyo Burundi mubandanye mubikurikira